Nile Sports TV. Mutse canke mwiriwe umwe wese aho aherereye ku bakunzi ba Nile Sport TV nkuko twama twabikoze uno musi twabazaniye umutumire jewe novuga ko adasanzwe kuko ni umukenyezi afise kinini cane asiguye mu bijanye na siporo mu Burundi, mbere novuga ko ari muri ba bakenyezi nokwita ko ari intwarikazi kuko ni ibintu vyinshi bihambaye tumuzi, ni umwe mu bakenyezi novuga barinda mbere kuko ntakangwa no kuja imbere y'abagabo benshi kugira ngo ahiganwe kandi kenshi aranabatsinda. Eka rero ndabahe kaze na karibu muramutse abakunzi b'ibiganiro vya Nile Sport TV hama munabidondore, karibu cane. Murakoze cane, ndaramukije n'abakunzi ba Nile Sport TV. Nitwa Liliane Nshimirimana, nkaba ndongoye ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'inkino mu Burundi, nkaba kandi nsanzwe nkora mu kigo c'abamenyeshamakuru Maison de la Presse du Burundi. Mwamaze kumwumva abakunzi ba Nile Sport TV, izina ryiwe niryo nyene yavuze, mugabo mu bantu bage baraca mu mihari arafise n'irindi zina imihari yamuhaye ni umusashemi, ababizi baca bavuga bati ni igikoko co mw'ishamba. Mwobibutsa akazina kanyu k'ubusashemi? Ego, mu baskuti banyise Belette Patiente, hariho benshi mbere rya Liliane batarizi nk'abantu twacanye kw'ishure ry'i Gitega, benshi bazi izina rya Belette Patiente, rero niyo toteme yanje mu baskuti, nayo abatari bake bahora baryumva. Turi mu kiganiro c'inkino, abamenyeshamakuru b'inkino kenshi usanga bari kuri televiziyo bariko barakurikirana inkino canke bari ku bibuga bitandukanye. Liliane Nshimirimana rero mbere ni umwe mu bantu bakunda umupira cane, araza kutubwira ingene vyagenze kugira bikunde, mugabo ubwiwe umenga yakinye volleyball na basket ngira arabitubwira neza, ariko mu mupira w'amaguru ni umuntu akunda cane umugwi umwe. Wotubwira umugwi abantu benshi bakuzi ko uno musi? Umugwi nkunda umugwi nserukiragihugu w'igihugu cacu bwa mbere, intamba mu rugamba. Hanyuma nk'abandi bantu bose umuntu agira ivyo akunda n'ivyo yanse, je ndakunda hanze y'imbibe z'igihugu umugwi wa FC Barcelone, umugwi ndawukunda iyo bariko barakina, ego, ariko mu bisanzwe muri rusangi ndakunda inkino, umupira w'amaguru, volleyball ndayikunda cane kuko niyo nakinye nkuko wabivuze, eka na basketball sinayikinye gose mugabo hari ico ndayiziko kuko turi muri amashure yisumbuye wasanga dukina vyose, ugakina basket, ugakina handball, kudunda rero basketball navyo ndabizi, si umupira wa basket ndawufashe ntivyoneka sindi mushasha. Mvuze nkuko ndamuzi, imbere yo gukunda Barcelone ukunda Messi. Messi umukinyi yakoze ibintu vyinshi mu mupira w'amaguru, mbere nagira mbwira abatwumviza yuko ega jewe kugera muri 2002 je nkiri kw'ishure nakunda Real Madrid, nyuma y'igikombe c'isi ca 2002 nafana Real Madrid, hanyuma birahinduka jewe maze kubona Lionel Messi ingene akina, impano yari afise, uhavuga uti iyo mpano ni iki? Je impano namubonye ko yarakina, iyo hageze guserebura ndavyite gutyo, iyo yinjize nk'igitsindo uravye yifata ruto, je biri mu vyatumye ndamufanatiza. Yaratandukanye cane na Cristiano Ronaldo aca asimbira hejuru agaca nawe karerekana novuga guterekana inguvu, ariko Lionel Messi yaraca apfukama akaca atarika amaboko hejuru ati urakoze mwana. Nile Sports TV.